bashinga ntahe bapfasoni mugize inama nyobozi ya Econet, bakozi ba Econet, namwe mwese udukurikiranira ku rubuga ngurukana bumenyi turabaramukije. Turabahaye ikaze ku muhora wa mana ntaryo witaho imibereho y'abanywanyi bawo, abawukoresha uyu munsi n'abazokoresha mu minsi iri imbere. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe muri Econet. Ku bavyeyi b'u Burundi bose tubafitiye inkuru nziza, muti mbega iyo nkuru niyahe? Nk'uko musanzwe mubizi, iyo umwaka w'ishure ugira utangure, abavyeyi bakoresha uburyo bwinshi mu kugura ibikoresho by'ishuri n'ibindi byinshi byankenerwa. Birashika rero rimwe na rimwe kubera amikoro make y'umuryango, ugasanga biragoranye ko imyiteguro igenda neza. Econet rero ibazaniye uyu munsi inyishu, ibazaniye tombora yise bige bose na Econet. Iyo tombora izotuma umunywanyi atsindira amafaranga y'ishure y'ibikoresho by'ishure. Bisabwa gusa ko umuntu yinjira muri iyo tombora, mugakoresha kuva ku mafaranga 300 gusa. Muri iyo tombora umunywanyi afise amahirwe yo gutsindira Minerval, yo gutsindira amakaye impapuro 100, amakaye impapuro 60, amaboîte mathématicale n'ibindi. Ivyo vyose tukazobishira mu isakoshi nziza cane ya Econet. Muti rero bigenda gute ngo umuntu yinjire muri iyo tombora? Twese ngaha nico kibazo ngira twibaza. Ni ibintu vyoroshe cane. Umuntu afyonda akanyenyeri 900, akanyenyeri akandika igiharuro 11, akadirisha hama akarungika. Mwico gihe rero muca muronka urutonde rubereka kuva ku mafaranga 300 kuduga, mugaca muhitamwo ayo mushaka gukoresha, mukaba rero mwinjiye muri iryo higanwa. Amafaranga 300 angana n'itike imwe ibafasha kwinjira muri iyo tombora. Uko rero mukina kenshi niko mugwiza amatike, mukagwiza rero n'amahirwe y'ukuja muri iryo higanwa, mugaheza mugatsinda. Umunywanyi ashobora gukoresha amayinite asanga mu telefone, cyangwa agakoresha amafaranga ari mu biko bwiwe bwa EcoCash. Aha rero dusaba abanywanyi bose batunze amatelefone ya Econet bakaba bataruguruza amakonte yabo ya EcoCash kubikora vyihuta kugira ngo ntibacikwe n'ayo mahirwe. Iyo tombora rero uko bayivuze izomara amayinga ndwi. Azotsinda abantu barenga abantu 600 mu gihugu cose. Umuntu wese rero afise ikarata simu ya Econet arahawe ikaze muri iyo promotion, iyo tombora twise bige bose na Econet. N'uwo wese adafise ikarata simu aratumiwe ngo agure ikarata simu vyihuta kugira ntacikwe, hama nawe nyene aronka amahirwe aje muri iyo promotion twise bige bose na Econet. Reka rero twibukanye gatoyi kuko haraciye iminsi Econet shikirije abanywanyi bayo amapromotion yerekeye imibereho myiza n'iterambere rya bene gihugu. Hari promotion twari twise babos na Econet. Icifuzo cacu cari uko dufasha abanywanyi bacu kwiteza imbere. Bidatevye twaciye dushira ku mugaragaro indi promotion twise Boss Lady kugira ngo dufate mu mugongo abigeme kwiteza imbere mu migambi yabo.
duheruka kandi gutanguza iyamamazo twise Burundi igihugu canje Econet muhora wanje, aho ibikorwa byinshi bitekanijwe kurangurwa. Muri iyi rero minsi ya vuba twarashoboye gufasha abarwayi bari mu bitaro Prince Jean Charles, turabarihira amafacture y'ibitaro. Ivyo bikaba byaratumye batahuka bagasubira mu miryango yabo. Ubu naho rero twifuje kushira ku mugaragaro yitombora twise Bige Bose na Econet, kugira ngo dufashe abana batari bake kuja ku ishuri. Nk'uko Nelson Mandela yavuze ati uburezi ni ikirwanisho gikomeye cyane gifasha guhindura isi. Twese rero muri promotion ya Bige Bose na Econet twifuje koko abana bacu boja mu mashure. Murakoze. Ko tuzoriha Minerval, muri iyo Minerval icyo mumenya nuko tuzohera ku mafaranga 100 kuduga, tuzoja munsi y'amafaranga 100. Murakoze cyane. Twizeye yuko abavyeyi benshi bariko baratwumviza dukurikirana ingene bizogenda kuva uyu munsi twishize ku mugaragaro, ukuvuga ko uyu munsi nyene iyo tombora itangura. Hanyuma kandi mu bisanzwe ibyo nashaka kubashikiriza nuko umuntu wese azotombora azohamarwa n'inimero 123. Bisigura yuko kuva uyu munsi nyene abatanga uyu munsi nyene ejo aho bukera iyo nimero ica ibahamagara. Twifuza n'ubundi ko binaruka cyane kugira ngo niyo promotion yacu Bige Bose na Econet nico na kare yariramije. Bisigura yuko twifuza ko batatangura ubunyene kugira ngo nabo beze babafashe ico cyabafasha nyene kugira ngo baronke amakaye y'abana hakiri kare. Murakoze. Koze kuri ico kibazo turafise ingene mu bisanzwe muri Econet twabitekanije. Ntitubabwira ngo bizogenda gutya mu ngaho ico tuzi nuko uzokina wese aramutse yagiye muri iyo tombora azoronka amahirwe yo kuronka amahera ya Minerval ko twayivuze ahera ku 100. Mugabo tuzomenya neza ingene tuzobikora kugira ngo turabe ko n'abandi batanga Minerval zisumbuye twabafasha. Mugabo ubu muri uno mwanya ntaho babwira igitigira ubunyene, mugabo ivyo biriho byarateguwe. Murakoze cyane gose kwico kibazo. Uzokina umunywanyi wese wa Econet, nukuvuga umunywanyi afise carte SIM ubu n'uwifuza uyu munsi negura carte SIM wa munywanyi wa Econet. Bisigura yuko ari uwo munyeshure nyene, ari umuvyeyi yahejeje, ari uwundi wese arakina, kuko turazi ko mu Burundi bwacu nta utagira n'ukuri umuntu avuga ati ndashobora kumufasha. N'utaravyara utaribaruka arafise murumuna we, arafise abi wabo ashobora gukinira akabaha ayo makaye akaronka Minerval. Ingene bimeze izoraba ngo hakinye uyiga kuri ishure canke hakinye uyu muvyeyi ari ngaha, ukina wese tumwita umunywanyi wa Econet. Iyi rero yitwa tombola. Nukuvuga yuko urashobora kutotombora iyo Minerval, nkuko uzoshobora gutombora kazina nico musanzwe muserukira cyane muri Econet wireless. Mugabo rero kibazo ni nisekeza cyane tombola bose Bige Bose na Econet. Memo tubwira icyimviro cyavutse gute, hama mutegubaza ko iryo higanwa iryo tombora rigiye kugira kunguko akahe ku Barundi cyangwa abanyagihugu mu rusange. Nitwa Christine Ndayizeye, njejwe abanywanyi muri Econet. Iri tombora rero ari ryo higanwa twise Bige Bose na Econet. Twagombye yuko abana b'u Burundi abo bishoboka bose bashobora kuja mu mashuri. Bisigura iki? Twifuje yuko abana b'u Burundi bashobora kwiga bitabagoye, ntihagire umwana n'umwe asigara inyuma. Murazi neza yuko kenshi na kenshi mu miryango imwe imwe haraho usanga amikoro adakwiye, ugasanga biragoranye cyane cyane muri ibi bihe bari bitegura ko abana basubira ku ishuri,
ugasanga biragoranye, ugasanga amikoro ntakwiye. Nka Econet rero twashaka gufasha abavyeyi ngo bashobore kurungika abana babo ku ishure. Muri ico gihe rero tuzofasha mu vyerekeye amafaranga y'ishure, dufashe mu vyerekeye amakaye n'ibindi bikoresho byose bikenewe ku mashuri. For Econet Wireless Executive Management, Et au nom de la direction d'Econet Wireless, to thank all of you for being with us today. de remercier tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. As we are launching yet another life-transforming innovation, Comme nous allons lancer un autre produit qui transforme les vies, Back to School Promotion, la promotion retour à l'école, which we have dubbed Big Boss in Econet. que nous avons appelé Big Boss na Econet. You know, as a business, En tant qu'entreprise, we do envision notre vision, a digitally connected future that leaves no Burundian behind. nous envisageons un futur digitalement connecté qui ne laisse aucun Burundais derrière. You may need to note that over the years as a business, Nous voulons vous rappeler qu'au cours des années, en tant que société, we have invested in our country nous avons beaucoup investi dans notre pays in order to make sure that we bring technology service to all the people of Burundi. dans le but d'être sûr que nous amenons la technologie à tout le peuple burundais. You know, I like Mugendo, I don't know why. J'aime la localité appelée Mugendo, je ne sais pas pourquoi. I don't know if any of you guys have ever been to Mugendo. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été à Mugendo. Up there in Kirundo. C'est une localité qui se trouve dans la province de Kirundo. As a business, En tant que société, you may need to note that we have changed the financial inclusion narrative. vous devez comprendre que nous avons changé notre logo For the financially marginalized communities, pour les sociétés qui sont financièrement marginalisées. by our mobile financial service product, EcoCash, which we are actually offering the market through our sister company, Kasa Fintech Burundi. Par nos services financiers mobiles appelés EcoCash que nous offrons au marché à travers de notre société sœur, Kasava Fintech Burundi. You may also need to note that we have significantly contributed to the education of our country's youth. Vous devez aussi comprendre que nous avons contribué d'une façon significative dans l'éducation de nos enfants. By providing scholarship to primary children, secondary and also tertiary levels through our foundation, Higher Life. En donnant les frais scolaires aux enfants du primaire, du secondaire et d'université à travers la société High Life Foundation. In keeping with our theme, Dans la même ligne de notre thème, Burundi, our country, Econet, our network. le Burundi, mon pays, et Econet, mon réseau. We continue as a business to find the ways of engaging with our customers. Nous continuons de trouver les moyens d'être en contact avec nos clients. For them to appreciate the unique beauty of our country. Pour eux de comprendre et d'apprécier la façon importante de notre pays. For them to appreciate the unique culture of our country. Pour eux d'apprécier la beauté de notre culture. For them to appreciate the unique traditions of our country. Pour eux d'apprécier la tradition de notre pays. And we are doing all these things whilst we are offering our customers a wide range of products and services. Et nous faisons toutes ces choses en même temps que nous offrons une gamme variée de produits et services. So today we are launching Back to School Promotion. Aujourd'hui, nous offrons le retour à l'école, la promotion au Big Boss et Econet.
Back to school promotion, Big Boss na Econet. La promotion, le retour à l'école que nous avons appelé Big Boss na Econet. In this promotion, you would find that all participants will stand a chance to win vouchers for school fees, vouchers for school kits for their children. Dans cette promotion, tous les participants ont la chance de gagner quelque chose, que ce soit les frais scolaires, que ce soit les cahiers pour les enfants qui vont utiliser à l'école. The promotion is available to all our customers across the entire country. La promotion est disponible pour tous nos clients à travers tout le pays. It is going to run for a period of 7 weeks. La promotion va durer une période de 7 semaines. And we are going to have got more than 600 winners across the entire country. Et nous allons avoir plus de 600 gagnants dans tout le pays. Allow me not to go into the details of the promotion right now, but my colleague, Madame Christine, will do us a favor and take us through the mechanics of the promotion. Permettez-moi de ne pas aller dans les détails de la promotion parce que notre collègue Madame Christine va aller dans les détails, va nous expliquer comment la promotion va se faire. Promotion. Together with the work that you are doing through our foundation, High Life, En plus du travail que nous sommes en train de faire à travers notre fondation, High Life Foundation, is going to positively transform the lives of our children that are going to school. et ça va transformer positivement les vies de nos enfants qui sont en train d'aller à l'école. Because we believe that the youth is the future of this country. Parce que nous croyons que la jeunesse, c'est le futur de ce pays. Ladies and gentlemen, allow me to say in conclusion, Permettez-moi de dire en concluant, mesdames et messieurs, we are going to continue to invest in our business. nous allons continuer à investir dans notre business. I want to assure you that we are going to continue to invest in this country. Je veux vous rassurer que nous allons continuer à investir dans ce pays. We are going to continue with our innovation agenda Nous allons continuer notre plan d'innovation with the sole objective of making sure that we bring technology service to all the people of Burundi in this digitally world. dans le seul objectif d'amener les produits de la technologie à tout le peuple burundais. Allow me also to say, Permettez-moi aussi de dire, Econet Wireless is a business. Connect Wireless en tant qu'entreprise, We are going to seek ways of working together with the government nous allons continuer à trouver des solutions de travailler avec le gouvernement. at all levels within the government hierarchy À tous les niveaux dans la hiérarchie du gouvernement. to make sure that we improve the social well-being of our people. Dans le but d'être sûr que nous allons, nous améliorons la vie sociale de notre peuple. And this is in line with our theme, Burundi, my country, Econet, my network. Et ça, c'est en ligne avec notre thème, Burundi, mon pays, et Econet, mon réseau. Thank you very much for your kind attention. Merci beaucoup pour votre attention. Murakoze cyane. Murakoze.